Hello my people, hello everybody, bakunzi bacu ba Inside Burundi TV, comme d'habitude vous allez avec MC de la Neige, everybody nko vyama nkone ndabaha ikaze kuri Inside Burundi TV, nongera ndabashimira cyane mwebwe mwese mudahengesha kudukurikirana, abo taragira subscribe canke share canke comment kugira ngo wame uri update kuraba bimwe mu ma image asanzwe aca hano iwacu kuri Inside Burundi TV. Comme d'habitude nko navuze kuva mu ntango, ni quiz ya mbere aho bimaramaje cyane igiteramo cara kibaye hano iwacu mu Burundi, ariko kigakubita swata bivanye n'amafaranga cakoresheje ndetse n'imwe mu mitayo yo bacaratwaye, ariko kigakubita swata. Ni igitangaza kidasanzwe rero, aho twaraye tumaramaye, aho twaraye tumiwe, vyaraye bibereye hariya kuri ETS Kamenge, aho hari hakwabera igiteramo ca Jose Chameleone nkuko mwabibonye. Akaba cari igiteramo cari gisanzwe kirimo na bamwe mu baririmvyi ba hano iwacu mu Burundi, ndetse akaba ari ibintu bimwe vyatumaramajije cane, aho igiteramo ku munsi w'ejo kuri ETS Kamenge ushika isaha imwe y'ijoro hari hakiri abantu ushobora guharura umwe ku wundi ukoresheje intoki, aho mwikomo benshi bakaba bavuga ko baza kuwuta kuri DJ Paul canke Jose Chameleone. Ubu akaba ari mu ba wigeze nivyo kunda ko yuzuza ETS Kamenge nkuko mubibona. Rero tugiye kubikaruka ko MC de la Neige kuva kuri Inside Burundi TV dushobore kubabwira uko vyagenze. Ni igiteramo neza na neza bigaragara ko kitigeze gihabwa agaciro nkuko noshobora kubivuga, ni cigeze kironka power nini kugira ngo gishobore kuronka abacitabira. Kugira kabiri, ni igiteramo tubibutse, igiteramo cari igiteramo kihurikiyemo abaririmbyi batandukanye. Ni igiteramo cari kugaragaramo Salbi, kigaragaramo Jose Chameleone, kigaragaramo Double J na Kiriko, kigaragaramo Dino G na B-Face on the floor. Akaba ari ibintu vyagiye gutangaza abantu benshi, aho bamwe mu vyamamare vya hano iwacu mu Burundi buba barakoze igiteramo ariko gakubita swata. Tubisubire inyuma gatonyi, mbega vyoba vyavuye he? Ni yahe impamvu yoba yaratumye ibi byose biba bigatuma hagera saa moya ijoro bamwe mu baririmbyi hari abaje hama akagera bamwe mu bafana baje kuraba abaririmbyi ba performing batari bwaze. Ni igiteramo bigaragara yuko cashizwe ku mafaranga menshi cyane, ibihumbi 200 kwinjira ndetse n'ibihumbi 100 VIP, ariko kikaba kitigeze kironka promo kumva zuko abagiteguye batigeze bimbera guha agaciro bamwe mu bamenyesha makuru basanzwe dukora kuri ma platform atandukanye kugira ngo dushobore kwamamaza kino giteramo. Bikaba rero byagiye kugaragara yuko ababiteguye abo dushobora kwita abari baje organisation y'igiteramo bashoboye gukora ibintu bitabaho cyane, aho batigeze baha agaciro bamwe mu bagize entertainment ya 257, aho ndavuga abamenyesha makuru ndetse n'abandi basanzwe bakurikirana umuziki wacu Ndundi. Bikagaragara rero ko iyo uyifuje umwimbo mwinshi, bigaragara mbega ahantu warateguriye ko umwimbo wawe uhakura washize iki, waratabiye aho hantu warahaye nabiri kwiye, waravomereye kugira ngo ushobore kuronka bimwe mu bigize umwimbo uhagije. Rero nivyagigaragara yuko abateguye igiteramo batigeze baha agaciro igiteramo cabo, biviramwo guhomba bidasanzwe. Ugiye kuraba amwe mu mamiliyoni yaba yarakoreshejwe, haba ku baririmbyi, haba kuzana Chameleone n'abakoresha Double J, Kiriko, B-Face na Sabi, akaba ari bamwe mu bantu tuzi ko bakorera amafaranga menshi. Ariko kaba tugiye kuraba mu giteramo twarumiwe cyane, aho twasanze igiteramo kimaze gushikana saa moya y'ijoro ata n'abantu baraja no muri VIP, ari muri simple gusa, kandi n'abari bari muri simple ushobora kubaharuza intoki bashobora kubamenya. Akaba ari byagiye gutangaza rero bamwe mu banditsi n'abamenyesha makuru bakibaza byinshi cyane, ariko twari gusanga aho byafiriye ari mu nteguro y'igiteramo. Jose Chameleone ubwiwe amakuru two turaronka muri kano kanya kuva muri Inside TV Burundi, avuga ko Jose Chameleone na Sabi batigeze bakora performance kumvo zuko tutaramenya icyo cyarabitumye bataririmba, ariko nibaza ko shoko yubagije babonye public ari nke bagahitamo kudashobora guperforminga. Mbega byo byahereye, akaba ari bimwe mu byo tugiye kuba toza kugira ngo dushobore kumenya byakurikanye gute, bimeze gute, niko bigenda gute. Yes guys, rero ku munsi w'ejo, itariki byo ku munsi w'ejo, aho haba igiteramo gihurikiyemwo abaririmbyi ba hano iwacu mu Burundi, ku munsi w'ejo tariki 20 kuri ETS Kamenge, aho kara kamaramaza cyane kubona igiteramo citabirwa n'abantu badashika n'ijana. Ariko ko bwagiye burira, biragaragara ko turavye ku masanamu
vyagiye biraboneka neza yuko hariho abagiye baraza mw'ijoro ngira ngo peut-être ko ashobora kuba ari amadeplasement ariko ugiye guhara ibitigiri vyaje bivaye n'ivyamamare vyagira bikore igiteramo ntivyari bishemeye na gato nko ku bindi biteramo turabikora bisanzwe turatubona hirya no hino bamwe mu basani bacu bagenda gukora mu performance mu quartier atandukanye ugasanga huzuye hari abantu benshi cyane abandi bakabura naho baje. Imagine Sadbi, imagine Lino G, imagine Double J Kirikou, imagine B-Face on the floor, imagine Jose Chameleone. Yes my people, nacho tuzobabwira tuzobamaramaza ntituzobagwisha hasi tuzogoma tuba exclusive idasanzwe. Nimwe rero twera turavuga hirya no hino ku bantu bagenda barategura ibiteramo batazi ibyo barimo, abantu bakuru batazi ibyo barimo. Ni inyuma yuko hagiye kuba ibiteramo byinshi cyane bitandukanye, aho vuba hagiye kuba igiteramo cha Black FM, tegura Black FM ikaba ari igiteramo navuga ko carose power nini cyane, aho twiteze ko hadoba umwimbu udasanzwe ndetse n'umusaruro ku bagiteguye, kuko igiteramo nakaza kirimo abaririmbyi benshi cyane kandi bashize no ku mafaranga 10,000. Benshi bakidoga bakavuga ati shoni yari kuronka abantu benshi bashize ku 20,000 kandi basanzwe bazi yuko amadeplasement asanzwe agoye ampes kuri ETS Kamenge ikaba ari imwe mu vyage biravugana bamwe mu bafana basanzwe bakurikirana umuziki indundi ndetse no muri entertainment ya 257 bigatangaza bamwe bagenda bikurikirana hirya no hino bakavuga ati bijumvikana ukuntu igiteramo cyashije ku mafaranga 20,000 akagisha kuri ETS Kamenge hama nibana bishize no ku ma platform ama Facebook ama Instagram ama radio hane iwacu ntabivuge cyane, bigaragara ko n'ababiteguye batazi ibyo barimo ndetse ataragaciro babihaye. Rero ibi bikaba byatewe ibyatsi abamenyesha makuru bavuga ati mwadusubije inyuma, ntimushobora gukora igiteramo nk'icyo muzi ko hariho medias, muzi ko hariho aba influencer mu bijanye no kumenyesha amakuru ndetse no gushikana kure bimwe mu biteramo, aho turabita aba promoters bo kuma Facebook ndetse n'ama platform ayanda Instagram, Twitter n'izindi zitandukanye imbuga sanzwe zikorera hano iwacu mu Burundi. Akaba ari bimwe rero mu vyagiye gusubiza inyuma cyane imiziki wacu Burundi, ndetse tugasaba abategura ibiteramo kwikubita gashi kugira ngo ibyo bakora baze bakora ibintu bizima bifise agaciro, bifise naho bizoshobora gushikana umuziki wacu Ndundi. Ishoboye MC Lange kuva kuri Inside Burundi TV tubana tubaha ama exclusive adasanzwe. Kuno mwanya rero tuvugana bigaragara yuko Sadbi atashoboye kuririmba ndetse na Jose Chameleone, ariko wa makuru turamenya neza kuko ushikisazi n'ijoro hari hagiye kuririmba Lino G, ndetse uwo twatwarashe no kubona amwe mu mafoto ya Lino G agiye kuririmba kuri stage, ariko cyo tutabonye neza ko bwari bumaze kuyirangije turonka amakuru yuko Sadbi ashobora kuba yararirimbye na Lino G, ariko bikaba bivugwa ko batigeze baririmba kumvo zuko abantu benshi basanze atabavuga ati idushobora kuririmbira ubusa. Sagashesha muri rero iki giteramo cyari giteguye nabi cyane, aho gitebwa ibyatsi n'abarundi benshi ndetse n'abasanzwe bari mu entertainment bagatera ibyatsi. Kino giteramo cabaye durahanure ku bantu bategura ibiteramo, guys Urundi bwacu bwari kukiye, Urundi bwacu burafise aho bwigejeje, tuze turaraba ibyo dukora tubiha agaciro, tumenye n'ibyo turakora ibyo ari byo, tureke kwama turi muri inyuma y'amajambere, ahubwo twame tuja imbere y'amajambere kugira ngo dushobore kuronka mwe muri content nziza idasanzwe. Ni ku munsi w'ejo rero abantu benshi cyane gushika n'isaha bataratahura neza byabaye, ndetse tugiye kuraba amwe ku ma platform y'abasanzwe ari aba influencer cyangwa aba promoters cyangwa aba YouTubers niwe bagiye kuvuga ku mbuga zabo zitandukanye barashoboye gutera ibyatsi ivyaraye bibaye, ndetse baravuga abarundi nta mpuwe mukigirira abategura ibiteramo. Exclusive guys, nabwiye ko kuri Inside tugiye kubatamwo tubatwemo agatwiko kadasanzwe cyane kugira ngo mwame muri update kukurikirana imwe mu cyaha wacu. Gira subscribe, share, comment utarayigira kugira ngo dushobore kubaha exclusive idasanzwe icyahano iwacu kugira ngo twame turi update kubona bimwe mu ma content adasanzwe. Turabakunda cyane mugerere mwese mudahengeshanya kudukurikirana muciye hano kuri televiziyo yacu Inside Burundi TV, bari kumwe na MC Delane Bagutowa Jaso dinabone saga session wakati gukora Inside Burundi TV. Subscribe yawe ni agaciro kuri twebwe ndetse no ku muryango wacu wa Inside Burundi TV. Tugiye kubabwira vuba bimwe mu biteramo bigiye kuba hano kugira ngo mushobore kumenya mbega ntegura gute akanoti kanje kugira ngo nzishobore kuja kunezeza umukunzi wanje cyangwa umugore wanje cyangwa umudamu wanje, mbega no mushimisha gute mu biteramo bigiye ko ni Black FM igiye gukora bimwe mu bidasanzwe bigiye guca bigacika hano iwacu, ndetse ni vuba cyane yagiye kuba na finale ya Miss Burundi aho bizoba bisa neza byikuyende mu bidasanzwe kugira ngo dushobore
gukurikirana bimwe mu biriko biraca hano, nuko twoha agaciro ivyo turimwo, tunabakebura cane abategura ibiteramo, hagaciro abamenyesha makuru, hagaciro abasani, niho muzokora ibintu vyiza bizotuma mugera ku iterambere. Muri kumwe na MC Delane, turabakunda cane. Ja bless you, ciao.